wese ari intese niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bakunzi b'intahe ngirakamaro, turongeye kubaramutsa mu izina rya Kristo Yesu umunyanazareti. Turi n'iteka ryinshi ryo kongera kuganira namwe, tuganira ibitugirira akamaro. Ni Fabrice muvugana mu ntahe ngirakamaro. Uyu munsi dufise umushitsi atuzaniye intahe ndende irimwo ubutumwa bwiza, irimwo impanuro. By'ukuri ndiyumvira ko benshi bazofashwa, ariko cane cane ugwaruka. Umushitsi dufise ni mazina yacu, ni Fabrice Hakizimana. Tumwakiriye tunezerewe kuko ivyo agiye kutuganiriza ari ibintu vy'akamaro kenshi. Tubahaye ikaze rero, ni intahe izogira ibice bishika 4 canke birenga. Turabatumiye ntihagire na kimwe kizobacika. Turayitanguye kuri uno munsi wa kabiri, itariki 23 z'ukwezi kw'indwi 2024. Nubwo tuvuga amatariki nk'uku, hari igihe intahe zihora zisubiriza, igihe kigeze tukongera tukazisubizamo. Ariko ubu n'ubwa mbere twakiriye uyu mwene data Fabrice kuri mikro z'intangirakamaro. Nuko rero turamuramukije cane, kandi Fabrice turaguhaye nakaze. Imana iguhezagire. Ndabaramukije cane bakunzi b'intahe ngirakamaro. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo buganza imitima yacu twese. None rero ngira ubuntu n'Imana kuba uyu munsi ngiriye ubuntu bukomeye kantera iteka ryo kugira ngo nshinga intahe y'ivyo Yesu yankoreye, yaho Yesu yankuye. Shetani yaramaze igihe kirekire kitari gito abiburagiza, goma biburabuza, ariko ndashimiye Imana ko uyu munsi ivyemeye. Yesu Kristo aragahezagirwa. Mwidondoro wanje rero nitwa Fabrice Hakizimana. Ndi umukristo wo mw'ishengero rya Pentecote misiyoni Gishiha. Ndi umusore, ubu muri no minsi sanzwe ndi Igitega, aho ndi kubandaniza amashuri ya kaminuza. Umwami wacu Yesu Kristo abahezagire. Mbere yuko tubandanya rero, reka tumanze twiragize Imana. Yesu abahezagire. Mana data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe watugiriye. Tugushimiye kuri ibi bihe tugeranye turi bazima. Tugushimiye ko waturokoye kugira ngo tukubere ishimwe mu isi. Haleluya. None rero duciye bugufi imbere y'inyonga zohoraho. Amaraso ya Kristo aturengere. Ndisengeye ubwanje kugira ngo amaraso ya Yesu ankure ku birego vyose Shetani ndega imbere y'uhoraho. Sengeye umwanya wose kugira ngo ubushobozi bwa Mpwemu Yera buganze, mbe muto ube munini. Sengeye intahe ngo abantu bose bazoyumva, izogira aho bakuye naho bibashikanye. Ubushobozi bwa Mpwemu Yera buze buyiherekeze. Katika jina la Yesu Kristo. Urakoze ubane natwe tugirire neza, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Amen. Yesu ashimwe. None rero imbere yuko ntangura, reka twishimikize n'amajambo y'Imana. Ndasoma n'amajambo makeya. Reka duhere mu itanguriro kigice ca 6 ku murongo wa 6. Haravuga ngo uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mw'isi,
bimutera intuntu mu mutima. Yesu adufashe cyane. Icete Paulo yandikiye Abaroma igice ca 12 ku murongo wa mbere haravuga ngo, nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kugira ikimazi. Amen. Cete nyene Paulo yandikiye Abaroma igice 18 ku murongo wa 13 haravuga ngo, kuko namba mwitondera ivy'akameremere kanyu nimuzobura gupfa, ariko nimwica ivy'umubiri ukora muvyicisha mwemu muzobaho. Haleluya. Naya majambo y'Imana numvise mu mutima cane, muri menshi nari numva, ariko naya numvise yoba nk'urufatiro cane. Muri make jewe ngomba mbashingire intahe uko Yesu Kristo yampamagaye umuhamagaro wo kuja mu ijuru. Ndavuga umuhamagaro wo kuja mu ijuru, wo kwihana ivyaha. Nukuri muri ino misi yaba isi yose, baba abaperezida b'igihugu b'isi yose, yaba amashengero y'isi yose, mu mpande zose, muri ino misi hari ibibazo bibiri bikomeye bihanze isi bigahanga ishengero. Ikibazo ca mbere giteranye ingorane kandi kitariko kiragaragara uburyo kizotorega umuti, ni ikibazo c'ingo n'imiryango. Ingo n'imiryango muri ino misi irateye ikibazo. Umubano w'abubakanye w'abavyeyi n'abana urateye ingorane kandi zikomeye cane, namwe nivyo mwibonera. Amadivorce ariko aduga ku rugero rukomeye cane, ku murindi uri hejuru cane. Divorce rero ni ivyo niba nyene vyansi, ni ukuvuga ingo rero zirara ziraka, zozo ntizigira igitigiri. Kandi origine ya vyose, ndavuga umushinge canke iyo vyaje biva bizanana, nuko ingo muri ino misi ziriko zubakwa n'abantu banonekaye, ziriko zubakwa n'abantu bononekaye cane. Niyo mvo nini cane iriko ituma ingo zisambuka. Maraso ya Yesu. Kindi kibazo gikomeye, naho muhereye murabibona, abanyumva mwese, ni kibazo c'ugwaruka. Haba mu vy'ubutegetsi bararajwe ishinga, barafise uhagarara rukomeye rw'ugwaruka rw'ejo, ejo hazaza uko ruzaba rumeze. Ni ikibazo biteye ubwoba bwinshi cane. Haba mu ishengero, abakozi b'Imana, abavyeyi bacu barafise ikibazo n'uruhagarara rurerure runini rukomeye rw'abarongozi b'ishengero ry'ejo uko bazoba bameze. Ni ivy'ukuri ishengero ni iry'Imana, nanje ndabihamya. Ariko uriko uraraba ibintu biriko biraba muri ino misi, uriko uraraba ugwaruka, nababwiye ko ndugwaruka nanje, ugwaruka muri ino misi uko rumeze birateye ubwoba cane. Mfise ubwoba mu mutima n'agahinda kenshi cane k'ishengero ry'ejo n'ingo z'ejo. Ingo zizoba ziriko zirubakwa mu myaka 15 iri imbere, 2035, 2040, zinteye agahinda. Kandi no mw'ishengero ziranteye agahinda cane, sinzi namwe ko ari byo mubona. Abavyeyi benshi bararushe kubw'abana babo, abakozi b'Imana bararushe kubwo ugwaruka,
kandi bararushe ku bwingo n'imiryango. Ariko origine ya byose ni uko abantu bubaka ingo barononekaye. Imana idufashe. Aya majambo twasomye mu itanguriro n'amajambo antera ubwoba iyo ndayasomye ndahinda agashitsi. Avuga ngo Imana ibonye uko ingeso z'abantu bo mu isi zondonekaye ngo biyitera intuntu. Mw'abantu b'Imana, mwiyumvire Imana ariyo ifise ukwihangana kose. Urumva ni Imana nyene ikababara ikihangana, urumva ikabazwa n'ivyaha kugeza yaho igera ku rugezo rwo gutuntura. Sinzi kwisho kirundi mushumba. Imana data wa twese, o Mana, ikagenda yaratuntuye, ikabaho yaratuntuye kubera wewe. Maraso ya Yesu kweri, ngo Imana yo mwijuru ngo bigitera intuntu. Amaraso ya Yesu. Uhoraho rero abahezegire. Numva afise umubabaro munini, numva ibi bintu ndiko mbivugana intuntu zikomeye cane. None rero ndavuga reka nje ku ntahe ntaco. Yesu Kristo abahezegire. None rero jewe navukiye mu nzu y'abakristo bo mu ishengero rya Pentecote. Nakuriye muri Sunday school abana bo kuw'Imana. Narifise abavyeyi babiri, umwe yarakijijwe uwundi ntiyarakijijwe. Mama yarakijijwe, papa ntiyarakijijwe. Ariko twebwe twese rero twakurikiye indero ya mama, twaraja gusenga muri Sunday akatuvyura, tukaja gusenga muri Sunday school. Kandi jewe nari ndabikunze cane. Narakunda kuvuza ingoma, abize Sunday school barabizi, kandi narakunda no kuririmba. None rero nakuze ndabikunze, nakuze hari ibintu batubwira muri Sunday school. Hari umwigisha umwe mu bigisha b'abana yakunda kutwigisha ku kintu c'ubusambanyi. Ico kintu rero jewe kingumamwo, nkura ndabitinya cane. Ntangirirwa ubuntu, novuga ko mwishure nasa n'uciye ubwenge, nari nciye ubwenge. Rero bivanye nuko no mwishure babitubarira, bakatubarira bati bane, mukazoja mu vy'abahungu n'abakobwa muzocamwo ibijuju, muzocamwo abanyuma, ntimuzomenya, muzodubla. Rero kubera ko kenshi wasanga ntinya gutakaza ikibanza ca mbere, bigafatana rimwe batubwira ku rusengero ibintu vya copinage n'ubusambanyi, naca mbitinya ku mvo zibiri. Nkabitinya ku mvo z'uko babitubuza muri Sunday school, nkongera nkavyanka kubera ko nanka gutakaza ikibanza ca mbere. Yesu ashimwe. Ubwo buzima rero ndabubamwo nkijije pe, nari nkijijwe pe, vy'abana nyene, bijya vy'abana. Umuntu wese afite agakiza bivanye nuko angana. Nari nkijijwe ivyo basandeyi. None rero fita imyaka 12, niga mu mwaka wa 5. Hanyuma rero sinzi ibintu vyari vyafashe, mara nk'imisi numva ngatama apeti yo kuja gusenga mfise. Ndamara nk'ukwezi rero ntaja gusenga muri Sunday school, bandi bakagenda, je nkigumira ngaho, nkivyukira saa 1:30 saa 2 basohotse, numva ataco bimbwiye. Ivyo bihe rero ndabimara mu kiringo nk'icukwezi kose, nahevye Sunday school. None rero haciye nk'ikiringo c'ukwezi, umunsi umwe hari ku munsi wa 6 buca ari kwa Mungu, mfita imyaka 12, ndasinzira. Jewe kumva mvuka novuga sinari bwarote inzozi z'Imana,
ndoto z'Imana kujya kuntu murota na mwebwe mugabo ukarota ibintu urazi ko ushobora kurota ibintu ukavuga ati ibi bintu izi ndoto ni iz'Imana vraiment zifise isiguro, izi ndoto ntizipfuye kuza, izi ndoto ni iz'Imana. Byari rya mbere rero. Iryo joro rero ndota mbona ijuru ryuguruka. Bonye ijuru ryugurutse rero mbona harabonetse irembo rinini. Mbona kwijuru ni irembo rikikujwe n'ikintu kimeze nk'umunywa w'amazi. Iryo rembo ryari rifise clôture, ryari irembo ry'umuzingi, sinzi ko muriko murabitahura. Hanyuma rero ku mpera z'uwo muzingi urumva clôture y'uwo muzingi wari umunywa w'amazi. Hanyuma rero aho hantu hugurutse mbona havuye y'umuco mwinshi cane ntabasha kwihweza. Ndavye kw'isi rero mbona kw'isi harabona cane. Mbona kw'isi hari umuco mwinshi cane uvuye ahantu muri rya rembo hamwe huguruka muri rya juru. Hanyuma rero ngiye kubona mbona ku misozi abantu bava kw'isi bambaye impuzu zera, nkabona baragurutse binjire muri rya rembo baragiye. Nkabona ku misozi nk'ahari umwe aravuye yaragurutse yinjiye muri rya rembo. Je nabibona uko yinjiye muri rya rembo ryiyugurura, ararenze muri wa muco aragiye. Haheze umwanya ndiko ndabona abantu uko bagenda. Nkabona bagenda bakayangana bambaye impuzu zera, amakanzu yera bakayangana. Mugaje niravye nkabona nambaye ikibutura, igipira shatabaguritse, nkitega nanje ko nambara hanza ko yakanzu yera nk'imwe ndiko ndabona abandi bagenda bambaye, ndabura. Mani rufashe cane. Hanyuma haciye umwanya mbona abantu baduga baheze, nta bakiriko baragenda, ariko wa muco uracarasa kandi isi irabona. Bimaze kugenda uko rero nja mbona muri rya rembo, muri rwa rembo hamwe hiyugurura, haserutsemwo umugabo muremure cane, muremure yambaye ikanzu yera akayangana. Sinamubonye mu maso, sindashoboye kumubona mu maso, ariko yarakayangana cane. Nja mbona aramanutse ahagaze ahondi, hari mu nzozi. Ahagaze ahondi rero hari kuri ya myaka 12. Ahagaze ahondi ndamwihweza, ariko ngo ndangamize mu kirere ndabuko areha, nkabona umutwe urarenga muri rwa rugo, urarenga kwijuru muri wa muco, urarenga mu maso sindashoboye kumubona. Kandi nta jambo na rimwe yavuze. Hanyuma rero ahagaze imbere yanje nja mbona wa muvyeyi wanje nababwira yarakijijwe, nja mbona nawe araje. Aje rero jewe umuntu sinari namenye uwo ariwe, kuko urumva sinari narota inzozi z'Imana, sinamenya ngo uninde. Nja mbona wa muvyeyi wanje rero ashitsamugwako, amuguye ko nka kurya abantu bagumbiranye, ashikamugumbira cane. Amugumbiriye rero nja mbona wa muvyeyi wanje atanguye kurira. Akarira rero avuga ngo ndagushima Yesu, ndagushima mwami wanje ko wamfashije mu ntambara ndagwanye, naciye mu bibazo bikomeye, urampa kwihangana, urampa kurwana intambara nziza, ndagushimiye Yesu. Urumva rero niho navuye menyera ko uwo muntu mbona yambaye izo mpuzu zakayangana, umutwe wiwe uburebure bwiwe burenga kwijuru, niho namenyeye ko ari umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Nkabona umuvyeyi wanje rero aguma mugumbira, avuga ayo majambo, amushimira, arira, aramugumbira, biranka kwa murekura.
uko amugumbira rero arira ashima Imana, nkabona impuzu yari yambaye wa muvyeyi wanje zitangiye kumuvako. Uko amugumbira arira zigatangura kumuvako, mbona atanguye gusa neza, atanguye kuva ku rukoba rwirabura. Uko amugumbira gumarira, mu nyuma mbona za mpuzu ziwe zose yari yambaye zamuvuye ko wa muvyeyi wanje, mbona nawe nyine asigaye yambaye ikanju yera. Haleluya. Njambona rero ndabayuheje, nkabona uwo muvyeyi wanje n'uwo muntu ahagaze imbere yanje muremure nababwira, mbona basa, mbona bakayangana kumwe, mbona barasa. Bamaze gusa asigaye akayangana cane, njambona ibiganza. Haleluya. Ibiganza vya wa mugabo muremure, njambona, kubera mutambona sinzi ko mubitahura, njambona ateruye mama amuteruriye ku biganza. Kujya basi umuntu yo guhagarara ku biganza, njambona arateruye mama amuhagarika ku biganza vyiwe. Ukuguru kumwe guhagarara ku kiganza kimwe c'uwo mugabo, plutôt ikirenge kimwe gihagarara ku kiganza c'uwo mugabo, ikindi kirenge gihagarara ku kindi kiganza c'uwo mugabo. Mbona umuvyeyi wanje rero asigaye ahagaze, ahagarara ku biganza, amuhagarika ku biganza. Amuhagaritse ku biganza, baciye baduga uko nyene amufise ku biganza. Wa mugabo afise umuvyeyi wanje amuhagaze ku biganza, baca baraduga, baca no muri rya rembo ryiyugurura, bararenga. Mw'abantu b'Imana, ndababwire, abanyabyaha imbere si heza. Ni iby'ukuri, ndabwira umuntu wese atarava mu byaha, ico bita iherezo, ico bita inzamba, ni ikintu giteye ubwoba. Hazoba amarira, hazoba amaborogo atigeze kubaho. Barenze binjiye, njambona ahantu hiyugurura hariyugaye. Bandi dufashe, hiyugaye rero jewe ncasigara ndi umwe. Hamaze kwiyugara, njambona kw'isi hacuze umwijima uteye ubwoba cane, kandi nta wundi muntu nabonye, nari umwe. Ncasigara muri wa mwiza, sigaye muri wa mwiza, ndi kuri ya myaka 12 ga, ntangura kurira, ntangura gukoma induru, saba imbabazi Imana. Yesu, ni kuki jewe unsize? Jewe kunsize none aho unsize none? Jewe kunsize, jewe kutanjanye, ngirira imbabazi, mbabarira Mana, ivyaha nakoze, ibibi nakoze, ivyo nagabitanije. Ntangura kwatura muri izo nzozi, mbwira uwo ntabonaga ko yarenze bagiye. Amaraso ya Kristo Yesu atufashe. Ndarira, ndaboroga, ntacanyishuye, ntajwi numvise, nta wambaye hafi, nta nuba ntabaye, nta nuba ndemesheje. Ndababarire, mukabona abera b'Imana bamaze kugenda, uhazoba ukuryana isi yazamenyo. Kandi ngo bazokubita ku kiyaga baje ku kindi, baje buraruko, baje burengero, ariko ntibazobona ubutabazi. Umuntu yo kwihana kare bigishoboka. Ndarira, ayo marira ntasho yavuyemwo, ndaboroga, ndasaba imbabazi, ntawazimpaye. Hanyuma rero nkiriko ndasaba izo mbabazi, ndi mu mwiza bw'umuzitanya, njambona ndavyibuseruko. Ndavuga jewe uko nabibonye, ndavyibuseruko, mbona umuriro mwinshi cane ugera kwijuru, mwinshi cane. Ndavuga ngo uri nk'Igitega, ubujende Igitega, uri nk'Igitega, uwo muriro ugeze muri Kongo, urabona iyo hari, warawumva
uguhinda kwawo. Imana idufashe cyane. Uri a distance, a long distance, narawumva uburyo uhinda nk'uri imbere yanje. Hanyuma rero nkibonye ndamanza kunanga, nkananga ngo nguruke, ngo naje ngo nguruke. Wapi? Mwongera kwitaza ati ngomba nagahoze banaje ndagurukiye, nkananga nkagaruka. Ndababwire mwijuru mwemwe yani bazoduterura. Haleluya. Mwemwe yera ni bazoduterura. Nta bintu byo kwiterura, nta bintu byo kwiduza. Haleluya. Mwemwe yera azoduterura. Amen. Mwemwe yera ni bazoduterura. Yesu ashimwe. Nta bintu byo kwiduza, mwiza abantu bariduza bakidunduza, muga mwijuru umuntu azoba yarejejwe yarihanye ibyaha. Mwemwe yera ni bazomuterura. Haleluya. Umunezero w'agakiza, kubw'umunezero tuzogira, uzofatana nk'imyece tuguruka tutugenda mu ijuru. Ndabipfujije kuzoja mu bwami bw'Imana. Nanje namasenga ngo Imana izompe. Haleluya. Kuzobona wamambiwe. Imana bahezagire. Byaranse ko rero niduza. Byaranse kweli. Hanyuma mbonye wa muriro rero ndavuga ati okay, ko ndawubonye uriya muri ruhinda kuriya, ko ndawubonye ibuseruko, reka niruke iburengero. Ntibuja kumpamvya vyose byose, ndaja kwiruka ku buryo butampamvya. Ndiruka kirutse nk'imetero nka 3, mbona iburengero naho havuye wundi muri ruhinda gusumba wa wundi ugera kwijuru. Noneho karabaye ntamanza ndahagarara, ndiko ndatumwa muri izo ndozi, emwe nazivuyemo nahwereye. Hanyuma ndavuga ati okay, reka nje iburaruko, ko uri ibuseruko n'iburengero, reka nje iburaruko byo byose ntibuja kumfata. Ngize ngo niruke nje iburaruko, mbona iburaruko naho havuye uwundi uhinda cyane gusumba wa wundi imwe maze kubona. Kandi njambo nawugize ico bita demi cercle, sinzi ko mu bitahura nk'abantu batumva igifaransa. Urumva umwe w'uburaruko n'uw'ibuseruko n'uw'iburengero waza wafatanye. Hari hasigaye akayira kamwe ko kwiruka ibumanuko. Twe tubimakamba, ibumanuko rero bwa makamba ni ku kiyaga Tanganyika. Nkabona mu nzozi mugati ngomba niruke ibumanuko, shike nita mu kiyaga Tanganyika. Bashe ntumfata. Ngize ngo niruke ngitambuze nk'intambuko nka 5. Mbona mu manuko nawo havuye umuriro mwinshi cyane ugera kwijuru hinda cyane uteye ubwo. Namasenga ngo sinzosubire kurota geno. Nukuri njambona rero wafatanye w'ubumanuko, umwe w'ubumanuko nawo uje guhura na wa wundi nyene w'ubuseruko iburaruko n'iburengero, wafatanye wagize umuzingire rero ubu ntaho kuja. Ndabona rero uriko uraza uza utera wungana. Narakomye induru, ntari nakome kuva mbaho, kandi nibaza ko induru nk'iyo nakomye uwo munsi muri izo nzozi ntarasubira kuyikoma. Narakomye induru, uwo muriro rero uraza, nkakoma induru, nsaba imbabazi, nsaba ikigongwe. Hanyuma rero uraza uranshikira, ndababwire nukuri Gehinomu irahari, umuriro uzoturira abanyavyaha. Nukuri Imana yaragutegekanije, urahari, umuriro urahari, abanyavyaha bazosha kandi ntibazohera. Hari abantu birembarika bakiremesha, ngurumva ngo Imana ngo nurukundo, nivyo kuri nurukundo. Ngurumva ngo irakunda abanyavyaha, none abagororotsi bo nibo yanka. Reka abanyavyaha irabakunda yanka ivyaha, ariko kandi n'abagororotsi ntibanka. Hari ibintu abanyavyaha, abantu bari mu vyaha baca biremesha ngo ikunda abanyavyaha, n'umugororotsi ntimwanka. Yesu ashimwe. Kora rero ivy'Imana igomba kugira ngo uzobone ubwami bw'Imana. Atari uko Imana izogudomeka
izoguturira wese ushe, kandi ntuzohera, uzosha ibihe bidashira. Mana dufashe cyane. Nuko rero maze kubona rawuhagazemwo, rero gahunda mu gihe no munayihonjeje gatoya, nyikomye induru ntangwe gusha, naciye nikanguye, nasanze ahantu njyamye huzuye amosozi, hatose kubera amosozi. Rero ivyo nako ndota nko induru ndira, sinamenya ko mu mubiri nye biko biraba. Nikanguye aho njyamye amosozi yaharenze, hatose. Rero je ikintu nabonye, nikanguye umutima ugomba kunjamo ukubita cyane. Rero je navuga nti nta kindi kintu kibaye, nta kindi kintu Imana inyeretse ko jewe ndi wa Gehinomu. Imana iranyeretse biraheze ko je ndi uwo mu muriro. Kuva uwo munsi sinasubiye kugira amahoro, ntanjye nasubiye kwipfuza, nta biryoshe nasubiye gushaka, nta bintu byo kwinezereza nasubiye kumva ashatse, kubw'umubabaro n'ubwoba bw'umuriro udahera Imana inyeretse. Navuga ati rero byo byose jewe iherezo ryanje ni muri Gehinomu, amaraso ya Yesu. Hanyuma rero nikanguye, nasenze isengesho ko nta navyinshi nari mfise. Niwo munsi nize gusenga, kuko muri Sunday school twariga gusenga, batwigisha gusenga, ngurumva ngo usengera ijambo ry'Imana, ubundi agatari kati nsengera abagwaye, ubundi agatari kati nsengera basubiye inyuma. Uriko urabiyumva? Nivyo twasenga. Niwo munsi iryo joro nize gusenga, novuga ibintu vyo mwihishurira umuntu asenga, ibyo mwema musunikira gusenga. Umuntu agasenga imurimwo, ibyo mwema hamusunikira gusenga. Iryo joro nasenze isengesho rivuga ngo Mana yo mwijuru, namaze kubona ko iherezo ryanje ari kurimbuka. Ndakwinginze umbabarire asangwa sigaranye shase imwe, siganya amahigwe rimwe gusa yo kwihana. Umbwire asangwa sigaranye amahigwe amwe gusa, ihigwe rimwe ryo kwihana. Umbarire uburyo no kwihana, canke umbwire ikintu no kurekeka kunezera. Ndashima Imana. Umbwire ikintu no kurekeka kunezera, kikanezeza umutima wanje, kugira ibintu ndose ubiheba. Haleluya. Kugira ibintu ndose muri izi nzozi ubiheba. Burya rero Imana n'urukundo, kandi Yesu Kristo abona ukuri kwinyegeje mu mutima. Ayo Mariya ntiyayirengagije. Yesu ashimwe. Avuga ati ngo mubwire ikintu noko, nimba ari conje amaguru, nimba ari conje amaboko, nimba ari ikintu cyose, ingorane zose nohura nazo, mugabisho kintu nkagikora kikakunezereza umutima, bijya bintu kabiheba, ukambwira ko jewe nanje nzoja mu ijuru nkuko nabonye abandi bagiye, nkuko nabonye umuvyeyi wanje yagiye. Iminsi yose nabona uwo muvyeyi nacandira, nkora bwati wohosha uzoja mu ijuru, wohosha uzoja mu ijuru, wohosha uzoja mu ijuru. Nkamubwiye sinabo bari ariko mu mutima, wohosha uzoja mu ijuru, jondo wa Gehinomu. Naratinya gupfa. Jewe ngiye kwishure nashaka umubare w'inzira ku buryo ikingi itavirengana canke moto ngo apfa ingonga nje muri wa muriro. Kandi ati je mvuye ni mu muriro nta bindi. Naratinya urupfu. Hari kandi kivuga ngo uratinya ko urupfu ruzoza, bibwire Yesu. Hanyuma rero ncasenga iyo sengesho, umbwira ikintu nokora ku buryo vyose wobihaba. Nawe nta kindi cari cyo gukora atari kwihana. Hanyuma rero iryo joro nyene ngisenze iryo sengesho, hateye haza ivyaha vyose nakoze, hateye haza ivyaha vyose nakoze. Ndakanguka ati kandi maze ukwezi ntaja mu miga y'abana mu gitondo kwa Mungu, ntaja muri Sunday school. Narahevye Sunday,
ico cari ca mbere. Nibuka ko ngambararira abavyeyi, ndibuka ko ntumva, ndibuka ko ntumvira, ndibuka ko njiba imboga mu nkono, umva ivyaha vy'abana murabizi, ndibuka ko nkitukana, nkibesha, umva ivyaha vy'abana murabizi. Iryo joro nyene nagize liste y'ivyaha vyose nakoze bibaho kw'isi.
mwana wanje ntuhanurwe. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga canke izindi nyigisho canke ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi, izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda